ngo ntibigikenewe ko abagwayi ba cancer baja kwivuza mu bindi bihugu kuko hari ikigo kivura abagwayi iyo ndwara ya cancer gikorera mu bitaro biri mu gisagara ca Bujumbura quartier Kinindo benshi bazi ku izina rya Semseka. Muganga Alexis Manirakiza umuyobozi w'ico kigo aratubwira uko ico ciyumviro caje n'ingene bavura ababitura. Iyi service ide ya mbere yatanguye kuza igihe nashika ngaha parce que je venais d'un centre régional de Butaro aho bafata ntuzeye prise en charge y'abantu bagwaye cancer. Shitse ngaha kwera abagwayi naho ramvura bajabuka urubibe baramenye ko naje baraza baranyitura bambaza impanuro munyuma ndibaza pourquoi pas kubafashiriza ngaha niho rero ikiciyumviro cavukiye. Tumaze gutangura kuvyiyumvira bwa mbere ifare kurondera ibitaro dukorana bishobora ko tworohereza bita twashoboye kuronka ngaha ni Semseka yashoboye kwemera kutworohereza tuca rero dutangura kwivira ingene turonka chimiothérapie. Chimiothérapie ni kuvuga ni imiti ivura cancer. Iyo miti rero twaciye dukorana n'abahindi turemporta nkuko aho nahora nkorera muri iyo centre bamporta mu Buhindi natwe turemporta imiti mu Buhindi twa chimiothérapie abagwayi bayikeneye bakayironkera ngaha. Hanyuma mu nyuma twaciye twiyumvira tuti ko none imiti tuyironka tukaronka abagwayi bakaba bahari abagwayi mu turamaze kuronkera imiti ngaha abarenga 30 hakaba n'abandi baronka imiti kubera twaciye tugira dukorana na ONG nahora nkoramo muri ivyo bitaro abaronka ibinini vya chimiothérapie barenga 45. Ukingana gute? Nyaza ko iyi service bitanguye mu mezi 3 no twatangura neza. Hanyuma hari abana bari hospitalize ngaha bari kuronka imiti. Kibazo twaciye tugira ca mbere nuko iyo miti abana iyo bagitangura gushika barakeneye ibintu bita plaquette. Ibintu bita plaquette ni ibintu bituma umuntu ataguma ava amaraso kuko iyo abana baje baguma ava amaraso kubera atabafite ibintu bikwiye mu mubiri kugira ngo babuze kuva amaraso. Twaje tuja muri centre de transfusion sanguine CNTS nayo nyene yarashoboye kutwumviriza imashini irahari gusa iheruka kuja en panne kugwara ariko naza ko ari kibazo bagiye gukora vuba. Rero ivyo muri rusange no kuvuga ko ubu turafise ibintu vyibanze kugira ngo dufashe abagwayi bagwaye cancer ngaha mu Burundi. No kuvuga chimiothérapie irahari iyo haraja kurondera handi no munsi irahari ngaha. Hanyuma iki naco sinzi ko mwanya umuganga wavanye bwa mbere ni muganga yahora akora aho muri centre régional y'Ibutaro yigishijwe n'abanyamerika baraza kenshi kugira. Muganga rero arakora ico bita ko muri cancer harimo ibintu bitatu vya mbere. Ubwa mbere ifo ko umuntu aba afite abaganga. Icya kabiri ni uko ushobora kugira diagnostic no kuvuga nuko ushobora kumenya ingwara. Muganga rero akora ama biopsie atahandi naho amakorwa ngaha mu Burundi ni kuvuga les biopsies sans cicatrice. Bijya mwahora mubona umuntu agwaye nk'ibere akagenda kwenda gusatura ça c'est oublié, ce n'est plus ntabwo bikiri ku gihe byarataye igihe. Ariho biopsie umuntu agirira umuntu ntagire cicatrice n'ibindi ko ndenda kumubarira iyo biopsie rero uyu muganga arazikora uno munsi. Cyo gituma nagerageje kumubwira ko twarakoranye muri iyo centre ndamugana gerageze nawe ufasha abantu no munsi rero ari ngaha. Ico ni cerekeye kumenya ingwara ko diagnostic. Icya gatatu ni kuronka imiti rero uno munsi twarayironse twarashoboye gushaka kuba twatuzi aho abandi baciye kugira ngo bayironke aho twahora dukora twarashoboye kugura iyo circuit uno munsi imiti ngaha Semseka iraboneka abaganga barahari. Hari nawe twakorana n'aba pediatre Dr Pascal barahangwa ngaha uno munsi turakorana tukavura umugwayi turiko turafashanya. Asanzwe ari umugwayi avura ingwara z'abana no kuvuga ko kongera ingwara za cancer z'abana turabikorana tukabananya tuvura abana. Kirenzaho iyi ngwara yananiranye cyane yashitse kereshi arabaza barengeranye haraho bikeneye ko tubagirira ico bita radiothérapie ariko radiothérapie ishika kubaje batevye barasinzikaye. Iyo rero ntirashobora gushika ngaha mu Burundi ariko tuca tubarungika hanze bimara imisi 10-12
urumva ko umurwayi yogiye kumara amezi 6 hanze akamara iminsi 12 iyo yimufashije kandi saba abagwayi bose bikenera abagwayi baba bamaze gusinzikara bageze kure. Naho bavura, muganga Alexis avuga ko bafise ikibazo kuko amashirahamwe afasha mu byo kuvuza abantu mituelle adafasha ku ndwara za cancer, agahumuriza abo bafise ayo mashirahamwe ko kuvuza cancer bizimbutse kuruta kutayivura. Ikibazo tugifise ni cerekeye ama mituelle, ama assurance ntarashobora gufasha abo bagwayi kumva ibyo bintu birasaba uburyo, ariko uko abantu babizi siko bimeze. Abantu bazi ko chimiothérapie ari imiti zimvye cyane, ndabaha akarorero nk'umuti witwa paclitaxel ufasha kuvura indwara y'ibere, no munsi ngaha uronka ku bihumbi agacupa k'amaronka ku bihumbi 82 by'amarundi. Murumva yuko atari imiti yayindi kuvuga ngo ishobora kuba accessible, mugabo gusa ni kwera bashavurwa nk'amezi 6, imvuvuzwe avurwa amezi 6 azarariha ayo mahera yongera ari nayo ngaha mu bitaro, adafise mituelle biramugora. Rero nibaza ko ico ari kintu gikwiye kuja kuvugira ngo ama mituelle afashe aba bagwayi, kuko hariho ikigwa cakozwe muri Etats-Unis cerekana ko kutavura umugwayi wa cancer bizimvye gusumba kumuvura, kuko iyo umuntu agwaye ibere ntavugwe rirabora rikabora bakaranyaza kumushira amapansuma ama antibiotique, ugasanga akandi akarugira gupfa, umuryango warakenye na za mituelle zararisha ayo mahera. Ivyo vyigwa byarakozwe basanze kutavura umugwayi wa cancer ntabwo no kwibere birazimvye gusumba kumuvura yakiri. Ibikenewe birashobora kuja ko 300 y'amarundi, canke 305 amajana. Ico gihe iyo agiye hariya tuvuga agiye aho hafi y'ibutaro, arariha batanga ntuze bita caution 100 by'amanyarwanda. No kuvuga aho hantu ni kure cyane ko ni nta nubwo ari muri centre hagati mu gisagara, ni nko ku birometero 100 by'isagara. Urumva ushitse kwa ayo mahera ushiramo hotel afata, ugashiramo uruhe yagize, ugashiramo n'amatike y'imodoka aba yagize, ugashiramo nuko ari n'abadashobora gushikayo. Ariko dukerageje kubashikayo, dufatiye kubashikayo, usanga amahera ari karatanga ari hagati y'ibihumbi 400 na 500 by'amarundi. Urumva ko hariho kandi ikintu cyarize. Hanyuma iyo umuntu afise assurance nd'ibipimo ngaha cyoroherezwa iyo afise mituelle gusumba hariya acari 100%. None mwico kigo bamaze kwakira ubwoko bungahe bwa cancer? Mbehoho cancer yobikira? Muganga Alexis Manirakiza arishura. Ubwa mbere indwara za cancer mpereye ku bana, ko yanjye muganga w'abana, indwara za cancer zirakira iyo zivuye akita. Hariho ubashitse ngaha amezi ataheze maze kuronka ubwoko bw'indwara za cancer gushika 5. Hariho indwara yitwa Hodgkin, ni indwara ifatira ku magangliyo. Kenshi abana baza bavuga ngo bagwaye bafise ngo amasumbi, ikirundi bita amasumbi, cyangwa ugasanga bariko baravura igituntu, kuko ibimenyetso byo bimeze nk'igituntu. Umwana arashuha agati biro akabiruzuye mu ijoro akabura cyangwa afungura umucana ukanka guhera. Ico gihe rero abo bana iyo tubavuye baje kare barakira mu bigero bingana 80% iyo bacakira. Iyo ni indwara ya mbere. Iya kabiri tuvura ngaha ni indwara ya kanseri y'amaraso. Kanseri y'amaraso no munsi turashaka ingorane kubera iyi centre sanitaire tarashobora kudukorera neza ama plaquette bigize, ariko mu bihugu biteye imbere abamaze iyo umwana avuwe yarashikana 90%. Twebwe ngaha muri Afrika iyo dukoresheje imiti isanzwe turashobora gushaka ku 70%. Hanyuma indwara igira gatatu ndikunda cyari ku bana ni indwara yitwa nephroblastoma, ni kanseri ifatira ku mafyigo. Ku mafyigo ni indwara ikira ahanyene muri Afrika ku rugero rugira 80%. Ariko iyo umubaze, iyo kenshi baja kuba bagarura ari imbyimba atararonka iyo miti arapfa 100%.
hanyuma ingwara ya kane ngomba kuvugira ngaha ni ingwara yitwa rhabdomyosarcome, ni ingwara ifatira mu maso. Turamaze kuronka umwana umwe mugabo ataravugwa kubera ibiryo. Iyo ngwara na nyine ni ingwara ikira mu 70% iyo ije, iyo umwana aje, iyo bamuzanye hakiri kare. Ingwara ya gatanu tumaze kuronka ngaha ni ingwara yitwa Bekit. Turafise umwana gafise yarengeranye, yari yamaze kuba keshi yije, keshi fatira ngaha abantu bana navimbe mu maso cyangwa gafatira mu nda. Uwo mwana aracari ngaha mu bitaro, ariko yaje yararengeranye, mbavuto turaganyuka kumufasha ko yaci haraho iyo utevye bica byitwa iciba kanseri y'amaraso. Kare yari kanseri yo mu nda, umuhimiti gaca kiyonga mu mezi 3. Ni ingwara ivugwa n'umwanya muto, ivugwa mu mezi 3, ariko iyo umaze guteba isanzara mu ndi wose, uwo mwana rero yaje yarasanzaye, tuko turagenda kumuvura ngaha kandi biko biraza. Izo ni ingwara zitanu nshoboye kwibuka ubunyene dufise ngaha ku bana. Ku bakuze ni uyu muganga Dr Jean de Dieu ariko arabavura. Hariho cyane turafise kanseri z'amabere, turasaba abantu bashika 20 bari ku miti ya kanseri y'ibere. Turafise umwana yiga kuri Université y'u Burundi afise kanseri yo mu mihogo, yari yaje bigere mu nige mu yatabatara nkuno munsi yatabayavugwa aba yarapfuye ko bigenda bifunga gushika mu nige. Urumva kumva ikintu cyo kroniga atari umuntu ariko arakuriye ngo ndeka, urumva ko bapfa mu rufu rumeze nabi. Ariko uwo mwana uno munsi ameze neza, umuhogo ariko haravyimbuka, ubaramira, ubaravuga, kare ntiyavuga, kare ntiyamira, mu mazi, ibintu by'amazi gusa. Izindi ngwara tukunze kuronka ngaha akiriza kanseri z'amabere ku bakuze, sitwa Dr Jean de Dieu ubwira. Turafise abantu bakwishika nka babiri bafise kanseri y'ipfumu, baje batevye, two turapfufahariza. Ariko ikiza c'imiti ya chimiothérapie niyo aje yararengeranye tukamuhebuza ko atazokira, nta turamufufahariza akamara iyindi misi, akiyongera imisi kandi agapfa mu buryo atababaye cyane niyo bishitse ntakiri. Hariho abafise kanseri yo mu nda bita kolo n'abafise prostate, abo ni benshi ngaha turabafise, nabo nyene bariko baravurirwa ngaha. Ariko hariho n'umwana yaje yabanje kuja mu Buhindi, bamushira kuri protocole mu Buhindi, burya hariho ibitaro bimeze neza n'ibindi nyene bitameze neza cyane. Yaje ararengeranye se kanseri y'amagufa bita sarcoma. Uwo twashoboye kumwakira ko twamubwiye ko yamaze kurengerana, ko ibyo twebwe tubabwiza ukuri iyo byarengeranye turababwira. Voilà, ibindi ubundi kanseri zifite ubwoko bwinshi cyane burenga 10 n'ubundi. Rero muri ameza dufise cyane ingwara nkuru dufise ngaha nizo. Umwe mu bagwayi ba kanseri ariko afashwa n'ico kigo, akaba ari no mwishira hamwe ry'abagwayi ba kanseri, ati kuba twararonse ikigo kituvura mu Burundi bidufitiye akarusho kanini. Twebwe tuvyakira neza, y'ugwaye ingwara d'abord w'ugwa utabizi. Nka jewe nayigwaye ntayizi, natangiye kumenya umwaka uheze kwezi kw'icenda 2019. Urumva nawe urababara, nawe ikintu nk'icyo kigushikira utari bwacumve, ukumva ko ari ingwara itakira, tanto igoye gukira. Abaganga bakagusigura yuko uje hakiri kare ishobora gukira, mugabo urarimira. Ariko rero baraguhanura yuko ivyo bintu uvyakira, ko utavyakiriye uhava kumbuzana n'izindi ngwara zituma usinzikara, zigatuma upfa hataragera. Niko twese tuzopfa mugabo, iyo abaganga bagerageza uzopfa mugabo uzopfa hageze. Akarusho nuko twebwe twari dusanzwe twivuriza i Kigali hanze, tutashoboye kuronka ngire dusubira inyuma kubera iyi ngwara ya coronavirus yugaye amayira. Iyo rero tutaronka iyi centre ngo idufashe mu kuturonsa imiti yarayirondeye, ngo idufashe kuronka imiti tuba turafata, ntituzi ingene turatumeze. Kumbure bamwe babafu bamaze gupfa, kandi hariho bamwe baguma bapfa, mugabo sinovuga ngo bishwe nuko
atamiti baronka vyihuta icyo si jewe nshobora kubimenya uburyo buratandukanye cyane rwose murazi neza yuko umuntu agiye kwivuza hanze akoresha uburyo bwinshi ugushikayo bya mbere ho hanyuma twivuriza jewe nivurije ahantu bita ibitaro n'ahantu amaze iminsi havutse ahantu hafashwe mu bintu n'abanyamerika bayita centre regional n'ahantu hagendera abantu benshi abantu bo muri ibi bihugu vy'akarere muhuriraho hanyuma twebwe abo hanze twebwe abamvamahanga batwaka amahera menshi batwaka amahera kugira ngo winjireho kugira ngo bagutrete bagakwaka kosi y'amahera 100 vy'amanyarwanda murumva yavunje angana n'ibihumbi 300 arenga y'amarundi aho ni kosi yo gusa mutundi n'utundi ugura n'ibindi mukuvayo naho nyene kosi hafi ni ku rugabano rw'u Rwanda na Uganda ni 100 urumva kujayo no kugaruka bigutwara uburyo naho washikiye hose bigutwara uburyo urumva rero uratanga amafaranga arenga canka angana n'ibihumbi 500 biva ku muntu wese ingene yifasha aho yashikiye washikiye mu hoteli utanga amafaranga murumva ku munsi birarenga gushikira mu muryango naho ni gake ushikira mu muryango kuko ni ibintu bigoye ushikira mu muryango kugira ngo bagire yuko ngaha naho tuza tuva muhira atumara amasaha 28 nkajana amasaha 28 urumva uburyo butandukana agasaba leta guterera vya vuba mu kuvura abagwayi ba cancer narirya baguma biyongera nukuri n'ubwa mbere ndonka aho nja kugira ngo ndabivuge leta y'u Burundi iravuza abantu kandi ifite imigambi myinshi kandi ndazi ko n'uyu mugambi wo kurwanya cancer iyo ya office mugabo nibaza yuko ari ibintu bitanyaruka ikivyemeza yuko ari ibintu bitanyaruka nuko atahantu na hamwe hoba hari ari centre ivuza abantu iri birababaje kandi ico nabamenyesha nuko abagwayi batera biyongera ubu muri iyo shira hamwe ndimwo hari abantu baguma batelefona benshi tutari tuzi bavuga ko bo barangira aho bo kwivuza aho rero nakwera kamukiyo association ngo imaze gutera kubera yaratumiwe n'abandi bantu zama ONG cyane ivyo bintu bakabivuga bakomeye kuri association jewe cyo nobwira leta nuko iyo kwihuta amaguru masha kuko abagwayi bahari ishaka kubamenya biroroshe bagwaye ingwara zitandukanye za cancer kandi cancer utayivuje irakunyabuza kwica igerageze yirondere cyane ifate mu mugongo abamaze kuvyishinga na cyane iyo hôpital ya SMCK biraboneka turi ngaha muratubona n'abandi baguma baza irafasha iramaze kugira ikintu kandi mu mwanya muto mu mezi 3 kumbura ivyo bintu bizogira akamaro kubamaze kuhaca ariko nkuko ari benshi kandi baguma biyongera leta y'u Burundi yari ikwiye kubaka ikigo cyita un centre national yo kuvura abantu bagwaye iyo ngwara hanyuma hariho aba privé maze kumva bayipima na leta y'u Burundi yoca yishingira ivyayo imaze kugira ico kintu leta y'u Burundi yoca ishinga n'ibindi ntazi kumbura jewe ntavyo nomenya igashinga aho abantu baza kwivuriza kubaza kanseri bagwaye ahingana kwigera iyo ariyo kugira ngo abantu bubahuke baviyo bari baze kwivuza mwomenya ko haheze amezi 3 ico kigo kiri mu bitaro SMCK kiriko kiravura abagwayi ba cancer.